Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri no monesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Numwanya tugiye kubageza ko amakuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kino gihugu nga mu gihugu cy'u Burundi akaba ari amakuru tuzagaruka cyane cyane kuba biriko biravugwa mu bisata bitandukanye nka politike agateka kazi na muntu imigendanire n'andi makungu ndetse n'ibindi byinshi biriko biravugwa bigezwe ko irya nino. Ndabaye kazi rero mwe muri nga mu gihugu cy'u Burundi mudukurikiranye muri mu ntara zitandukanye zigize igihugu abiri mu bisagara bitandukanye bigize igihugu cy'u Burundi. Abadukurikirana baherereye hanze y'igihugu cy'u Burundi nko mu karere ka Afrika y'ibyaga binini abari ku mugabane wa Afrika ndetse n'abari mu makungu ya kure mwese ndabahaye kaze muri ano makuru. Hari kwigerekerezo ya 2025 myandagaro umwaka wa 2016 imyaka iramaze kuba 10 hafi 10 ico gihe General Major Varisito Ndayishimiye yarajije gutogwa kuba umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD. Muri ico gihe benshi barerekanye ingene Petero Nkurunziza yarahije guca mu kibazo kitoroshe cyo guhitamwo wazizo mugambwe hagati ya General Rengiyome Bunyoni ndetse na General Varisito Ndayishimiye muri abo bose yarabizi ko bipfuza kumusubirira. Ubundi Bunyoni niwe yari yegereye cyane Nkurunziza, ni nawe kandi yarafise inguvu nyinshi, niwe yaratunze cyane, ni nawe yarazi amabanga menshi ya Nkurunziza. Uyu niwe yerekana ko azubwenge mu vyakora, niwe yari kagerageza kwikundwa kazwa mu binyamakuru, nawe kandi yaratanguye kwifata nk'umukuru w'igihugu. Nkurunziza yarabizi ko mu nzu kwa Bunyoni hama amasengesho yo kumutegura ko ari we azomusubirira. Bunyoni we yarafise ikibazo kimwe gusa, ntiyakungwa cyane n'abasindede kuko bamwagiriza ko yishima kandi abagaya. Varisito Ndayishimiye nawe nyene ntiyari kure cyane Nkurunziza, yarazwi ko aterekwa Bunyoni, yararongoye akagwi k'abajenerali katerekwa Bunyoni. We ntiyubaka kwigeranya na Nkurunziza, wame ngo araciye bugufi ngo ntiharazwi cyane mu gihugu, nta matungo y'umurengera kandi yarafise nka Bunyoni. Ndayishimiye yarazi neza amabanga yose y'urugamba rwa CNDD-FDD kuko ari nawe yari yarabaye mu biganiro n'abagwanye na CNDD-FDD. Ndayishimiye we yarafise ikibazo ko abasindede-FDD bahoranye ku rugamba batamwemera nk'umugwanya akomeye, bamufata ko ari imvuzi gusa. Nkurunziza ngo yaratinya ko Bunyoni afashe umugambwe yoca afata igihugu bidatevye, yaratinya kandi ko Bunyoni ashikiriye igihugu Nkurunziza atajambo ari gusubira kugira. Nkurunziza rero ngo yahisemwe Ndayishimiye yibaza ko ari wazoshobora kuguma ategeka uko ashatse hagati y'uwiyemera n'uyorobeka. Nkurunziza ngo rero ngo yahisemwo uwo mwiyorobeka ko. Nkurunziza rero ngo ntiharazi ubujanja n'ubuswahili bwa Ndayishimiye kuko Ndayishimiye nawe ubwe yigeze ko vyivugira ko ari umujanja n'umuswahili. Aho rero no havuye ko Ndayishimiye ari wahabwa umugambwe. Ndayishimiye na Bunyoni bose bari bakeneye gusubirira Nkurunziza, ariko ugwanko n'ishari vyari hagati yabo vyatumye Nkurunziza yizera ko azoguma bajyanisha akacaguma hagati nk'umuhuza. Nkurunziza rero ngo yaribikiye ikarata yitwa Pascal Nyabenda. Mu kurondera gutwara umugambwe CNDD-FDD, Bunyoni na Ndayishimiye bose bari bafise umuntu bagwanya, Pascal Nyabenda. Muti imvo ni yihe? Nukubera ko Nyabenda yatwara umugambwe CNDD-FDD n'inama nshingamateka, bose baratinya ko Nyabenda azohava asubirira Nkurunziza. Niho rero bose bihaguryoza Nyabenda barasigura Nkurunziza ko umuntu adakwiriye kuba arongoye umugambwe kandi atigeze aja ku rugamba. Nkurunziza yaremeranye. Mu nyuma Nkurunziza amaze gutoza ibwizwa shingiro rishasha, abajenali baramuremereye kadashobora gusubira kwitoza kubera makungu atari kuvyemera. Niho rero bamwemerera ko azogumana ikibanza kidasanzwe nk'imbonezo y'amaho, ariko akarekura ikibanza c'umukuru w'igihugu. Aha ngo Nkurunziza yarabaye cyane, ashategura kwihora mu kuba ikibanza c'umukuru w'igihugu, akagiye umusivile amwubaha ari nawe Pascal Nyabenda. Vyose vyatekurutse buca butora umukandida wa CNDD-FDD mu matora y'umwaka wa 2020. Abasirikare benshi cyane bahoze bagwana muri CNDD-FDD barahamagawe Igitega gutera ubwoba Nkurunziza, maze abajenerali batanu barabaserukira baja kumvisha Nkurunziza ko adashobora kwemerera umusivile nka Pascal Nyabenda guhagararira umugambwe mu matora y'umwaka wa 2020. Isaha indwi z'ijoro niho Nkurunziza yagondozwa bigoranye, aca babaza uwo bashaka. Bisanze atawundi rero bafise yiteguye mu bajenerali kubera umukandida yategerezwa kuba amaze umwaka atakiri umusoda. Varisito Ndayishimiye niwe bari bafise gutyo aba arabaye umukandida. Pascal Nyabenda we atahazira yoye.
Nkurunziza ntiyashizwe yiyumviriye kubaka kandi inzego umukuru w'igihugu atazoba afise k'inguvu amukikuza abakeba yiha itegeko rimuha ijambo rya nyuma nk'imboneza y'amaho agumana ubushobozi ku mugambwe CNDD-FDD. Leta yubakira ku ishari rya Ndayishimiye na Bunyoni kugira ngo baze bame bacunganye. Icambere Ndayishimiye na Bunyoni ngo bapfa na amatungo kugira gumana ubutegetsi mu kiringo ca gatatu. Petero Nkurunziza yarafyatuye amamiliyaridi y'amafaranga maze ayagaburira ibihangange ntiyabagaburiye co kimwe. Hari abaronse menshi cane, hari abaronse menshi, ari n'abaronse ayabaye. Bunyoni na Ndayishimiye rero ngo bose bararonse ko ariko Bunyoni yaronse menshi cane. Iki kikaba kiri mu vyatumye Ndayishimiye ahindura amafaranga ibipapuro muri ruhesha umwaka w'ibihumbi 2023. Bunyoni yaravuzwe mu madosiye menshi cyane y'ubunyonyezi, ariko ayo madosiye akaba yasangiye n'ibindi bihangange vyinshi vyo muri CNDD-FDD. Ahandi naho ivyo yakoze mu gisata jejwe abandi basanga babikora uko nyene mu bindi bisata bajejwe. Ngo niko Bunyoni yaratunze ararenza, ariko nabandi baratunze vyinshi mu buryo budasiguritse. Ari nayo mpamvu naho bamwagiriza amatungo y'umurengera batemeye kujana mu butungane amadosiye asigura iyo ayo matungo yazananye. Umwe mu bazi neza uko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwubatse niwe yasiguye ico bita gupapurana muri CNDD-FDD. Yifise ibintu vyinshi cyane, baragupfunga ukavayo bakwatsa amatungo atari make. Ibi akarero gatangwa ni Evrard Giswaswa Rajab, umugwiza atunga Gisiga, ndetse mu myaka iheze hari n'umugwiza atunga yitwa Sylvestre Bendamwe wa Dieudonné Murengera Ntwari yararongoye banki nkuru y'igihugu BRB, nabo baraciye muri bene ivyo vyo gupapurwa amamiliyaridi biciye mu butungane. Inararibonye mu butegetsi bwa CNDD-FDD gasigura ko na Bunyoni yapapuye bitari bike mu butunzi afise. Ngo Ndayishimiye ngo ntiyashoboraga kubandanya kwihanganira kubona umukeba we wafise amatungo angana ukuraho. Inararibonye ya CNDD-FDD kavuga ko ipfungwa rya Bunyoni ryari ririmo politike y'agapapu ya CNDD-FDD. Iyo politike y'agapapu hakaba hari n'ibindi vyinshi tuzagaruka ko kuko ari politike y'abasumi ishobora kubandanya yica ubutunzi bw'igihugu, n'irya benshi mu bihangange bariko baraja kunyegeza amatungo yabo hanze y'igihugu kugira ntibaze bapapugwe ivyo bivye nabo. Ndayishimiye yaragenye rero Bunyoni mu bushikiranganje bwa mbere nk'uko yabisabwe na Petero Nkurunziza, nk'uko kandi yabisabwe na President Kikwete yahoze arongoye Tanzania. Hano abarundi benshi ntibazi inguvu Tanzania ifise ku butegetsi bwa CNDD-FDD. Ingorane nyamukuru Ndayishimiye na Bunyoni bagize nuko Nkurunziza atarakiriho ngo abaje hagati, basigaye ari abami babiri atawoga buwundi. Imyaka ibiri bamaranye muri leta yari yo gutegana imyereka, umwe wese yarazi neza ko azokura uwundi. Ndayishimiye yamaze imyaka ibiri yiga ingene azoheza Bunyoni. Bunyoni nawe yamaze imyaka ibiri ategura ingene azoheza Ndayishimiye. Ndayishimiye yamaze imyaka ibiri agerageza kugara amariba y'amatungo ya Bunyoni, yongera kandi yibutsa ko Bunyoni ari umusuma yishe igihugu. Bunyoni ntiyavuga vyinshi, ariko nawe yamaze imyaka ibiri ategura isenyuka rya President Ndayishimiye. Uretse inyinyurana rijanye n'amatungo yabo, Ndayishimiye na Bunyoni kandi bari bafise ibindi batigeze bahuriza ko muri politike yabo. Ikibazo kijanye n'imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda ntibigeze bagihuriza ko, atari kumwe yo bakunda u Rwanda kurusha uwundi, ahubwo kubera ko Bunyoni yabona ko gusubiza hamwe n'u Rwanda bikomeza Ndayishimiye akaba umukuru w'igihugu yeme mu makungu. Ndayishimiye nawe akabona ko ingabo za FDLR zari mu Burundi ko zikomeza Bunyoni. Aho niho rero havuye ko Bunyoni na Ndayishimiye bagwanira kuco bitiraga ijya Nkurunziza. Bunyoni agerageza ko wokingira amafuti y'ubusuma bwo kuntwara Nkurunziza mu gihe Ndayishimiye we yashatse kuboneka nk'uwaje gukosora, ariko icabonetse nuko Ndayishimiye yari karubaka inzira nshasha yo kwigarurira amatungo y'igihugu abanje gukuraho inzira zubatswe na Nkurunziza. Muri rya nyinyurana ryabo, Ndayishimiye yarinjije igitsindo gikomeye mu kubogoza Bunyoni muri Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2022. Bunyoni ntiyemeye ko atsinzwe, nawe yarongereje akariro ko kurondera isenyuka rya Ndayishimiye. Nkwara amaze imyaka 17 mu butegetsi, hari vyinshi Bunyoni ataragishoboye amaze gukurwa mu mabanga. Ndayishimiye nawe ntiyaronse amakuru n'ivyemezo bikwiye kuvyo Bunyoni yategura. Niko vyabonetse mu rubanza rwa Bunyoni imbere yuko Bunyoni afatwa agapfungirwa mw'iboro rikuru rya Ngozi akongururizwa mw'iboro rikuru rya Gitega. Nkuko amakuru abivuga, amakenga ajanye n'urupfu rwa President Nkurunziza CNDD-FDD bose barayafise ariko bakanuma. Nkuko bimenyesha amakuru Bob Rugurika yavyibukije, nta muco bigeze utangwa kuri urwo rupfu kuko nta autopsy yakozwe ngo hamenyekane icamwishe. Igikorwa hariho abatari bake bari bateguye kwagarizwa ko bamuhaye isumu.
umupfakazi wa Perezida Nkurunziza ngo ni nawe yahoye igihe ariko arakwiragizwa ibihuha vyo kwambika ibara bamwe mu batutsi bari begereye umugabo wiwe. Ikindi Bob Rugurika yibukije kandi n'ingene ikiziga ca Nkurunziza kiterekanye ngo abaramwegereye bamusezere nk'uko vyari bisanzwe bikorwa. Ivyo vyose bikerekana ko rero ivyabwiye abarundi ngo n'umutima wahagaze giturumbuka vyari bifise ikindi binyegeje. General Bunyoni yagiye kurongora leta Ndayishimiye atebewe ayo makenga ajanye n'urupfu rwa Nkurunziza. Rero ngo we Ndayishimiye sivyo bari gupfa kukurondera ukuri kuvyishe Nkurunziza kuko bisanzwe noneho binazwi ko abasinde FDD badakunze gupfa ibijanye n'ingene indongozi zabo zicwa. Ikibazo ngo cara ahandi. Muti rero ikibazo cari bamwe bati ikibazo cari ku mupfumu. Bunyoni yagirijwe ko yarondeye gukoresha umupfumu witwa Emmanuel Ntikazohera batazira muhuza wo muri commune Butangazwa mu ntara ya Ruyigi ngamwicire ntara ya Ruyigi yahahora ngamwicire Evariste Ndayishimiye. Nkuko twavyisomeye mu vyo parike yagirije Bunyoni handitse ko Bunyoni yaguriye ipikipiki uwo mupfumu yongera aramurungikira amafaranga kugira ngo amwemerere kwica Ndayishimiye. Parike kavuga ko Bunyoni atarasanzwe azi uwo mupfumu ngahubwo yamurangiwe n'umumenyesha makuru Bob Rugurika mu kwa kane kwigenekerezo ya y'umwaka w'ibihumbi 2023. Pariki ntiyigeze itomora uko Bob Rugurika yo baramenye uwo mupfumu. Ico pariki itigeze yandika n'ingene uwo mupfumu yari gushikira Perezida Nkurunziza murantunge Perezida Vasito Ndayishimiye. Nkuko rero benshi bamaze kubimenya Emmanuel Ntikazohera ngo yaranyurijwe n'abacungera umukuru w'igihugu kugenekerezo ya 2025 ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2023. Ico gihe akaba hari haciye igihe atarasubira kuboneka muri iyo komine yiwe. Nkuko hari byinshi byagiye biravugwa cyane ko cyo Bunyoni na Evariste Ndayishimiye bagiye barapfa ngo Bunyoni Ndayishimiye ntibigeze bapfa ivyo kurondera ukuri ku rupfu rwa Nkurunziza. Basanzwe bashirikanye kuva kera. Bunyoni na Ndayishimiye bapfa ubugabo, bapfa amatungo adasiguritse bakura mu ntwaro y'akajagari. Aba ngico bapfuye harimo ubutegetsi umwe wese muri barakeneye kwigarurira ubutegetsi bwose abanje guheza uwundi. Ngo ingwano yabo ngo nta nguvu na zimwe rero itigeze ikoresha n'inguvu z'abapfumu. Urupfu rwa Nkurunziza akaba ari kimwe mu bigwanisho vy'iyo ntambara ya Bunyoni na Ndayishimiye ndetse n'abitwa ko bari mwirage rya Nkurunziza. Ariko hano ho aho bigoreye bariko bapfa umupfumu yo bavuga ko afise ivyazi mu rupfu rwa Nkurunziza. Bunyoni na Ndayishimiye kandi ngo babari bageze naho umwe yo baragaragaje kwiba umupfumu wundi bikaba kamaramaza mu ntwaro bavuga ko bashize Imana imbere. Ndetse benshi bakibaza ukuri kuvyo vyarateye abanyepolitike guhangana. Bamwe bati umwe yashaka gutunga nk'uko yundi yaratunze, abandi bati undi nawe yashaka ivyubahiro bisumba ivyo yarafise yaronkejwe. Mu yandi makuru ariko aravugwa agezwe ko muri kano kanya hari umugabo w'imyaka 14 yatobe yapfuye mu ishamba ikanyonga. Amatohoza akaba nayo yatanguwe n'inzego z'umutekano. Ikiziga 10 y'abagabo y'imyaka 14 cyaratowe ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze ku mutumba Kanyonga muri komine n'intara ya Gitega hagati mu gihugu. Icamwishe n'ikigeze kimenyekana gushika ubu. Indongozi zikaba zatanguye amatohoza. Uwo muhisi yamenyekanye nka Cedric Irankunda yatowe mu ishamba riri kuri uwo mutumba. Kubwabibonye ikiziga cyari kibikomere nko ku maguru. Kuko abanyagihugu uwo muyabaga yari yabuzwe irengero kuva ku igenekerezo ya 12 ntwarante bikaba byari byateye amakenga mu kibano no mu nyuma togwe ari ikiziga. Abajijwe Hemene Jules de Chiza umukuru w'umutumba Kanyonga yemeje ayo makuru. Yamenyesheje ko uburyo uwo muyabaga yishwemwe butaramenyekana. Iyo ndongozi yanatomoye ariko ko uwo muyabaga yari agwaye intandara indwara ishobora gufata umuntu ubukwi na bukwi. Imvo z'amatohoza ya mbere nyina w'umuhisi Desiderata Ndoricima yarahagaritswe n'abajejwe umutekano. Yaciye ajanwa mu gace k'igipolisi cagihamagara kugira ngo yumvirizwe n'abakora amatohoza. Kwa masoko mu ntwaro rero iyo ngingo yafashwe mu ntumbero yo gukora amatohoza hanamenyekana uburyo urwo rupfu rwabayemwo. Ku mutumba Kanyonga ubwoba ni bwinshi, abanyagihugu benshi bagasaba abajejwe ubutungane n'igipolisi gukora amatohoza yimbitse mu ntumbero yo kwerekana umuco wose ku rupfu rw'uyo muyabaga. Kuva mu ntango z'umwaka w'ibihumbi 2026 intara ya Gitega iramaze gutogwa ibiziga birenga 20 mu buryo bubabaje. Mu mwaka uheze w'ibihumbi 2025 nk'uko amashiramwe aranira gateka kazi na muntu abitangaza, iyo ntara yari ku rutonde rw'intara zishwemo abantu benshi mu Burundi. Ku bwari Giteka ishyamwe riranira gateka kazi na muntu ubu ikorera mu buhungiro ku mvo z'agatotezo kakorewe amashiramwe yigenga mu Burundi. Amatohoza rero abandanya mu ntumbero yo kwerekana neza uburyo urwo rupfu rwabayemwo
rukino rukaba runasubire kandi guhungabanya abanyagihugu bo muri ako karere. Ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utarafyonda ko kugira ngo tuzocikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenzi aho bari bose kugira ngo nabo baje baramuba mbere bashikirwa niba biriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu cy'u Burundi nka politike agateka kazina muntu imigendanire n'andi makungu ndetse n'ibindi byinshi biriko biravugwa bigezwe ko. Numuza TV rero Imana ibahezegeye mu bikorwa byanyu vya misi yose muriko murakora.